ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu YESU KRISTO. Ese mudukurikiye muri mice itandukanye, amahoro y'umwami wacu YESU KRISTO abe muri mwebwe. Kaze mu kiyago cy'umunsi cy'ikiganiro sengana nanje, ikiganiro cyo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Mu kiyago cy'umunsi turafise insanganyamatsiko yo guhera uyu munsi bwira ku munsi wa gatanu. Insanganyamatsiko kugaragaza impinduka z'ico turi muri Kristo Yesu. Kugaragaza impinduka z'ico turi canke za nature canke identite yacu muri Kristo Yesu. Turafite amajambo y'Imana twe guhagararako, amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 5:20. Nyina y'amajambo azoturongora amwe n'insanganyamatsiko inondwi yose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko ndababwira yuko kuguruka kwanyu ni kutaruta kwa nyabwenge b'ivyanditswe, mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. N'aya majambo y'Imana Yesu yavuze atubwira yuko ukuguruka kwacu ni kutaruta uko nyabwenge b'ivyanditswe, cyangwa ngo kuruta kwa Farisayo tutazoruha twinjira mu bwami bwo mwijuru. No kugabisha atugabishije kugira ngo ntituge mu mutego nk'uwo baguye muri abanyabwenge b'ivyanditswe canke Abafarisayo. Bari abantu baki kuki Yesu yagiye kuguruka kwabo. Abanyabwenge b'ivyanditswe wari umuce w'abantu bashimwa canke idini ry'Ikiyuda, bari mu nama z'abarongoye idini ry'Ikiyuda. Bari abantu bize cyane kabisa, baciye ubwenge mu vya theology, kandi abo bantu b'abanyabwenge b'ivyanditswe abantu barabashima ko barabigisha ijambo ry'Imana, kandi suko apara kubigisha bakabigisha guhuza ijambo ry'Imana nibyo bakora nibyo buzima bwa misi yose. Kandi nibwo ivyanditswe barafise ikintu kindi, barafite imyambaro bambara. Iyo myambaro yabambara yagaragaza canke yavuga ukugororoka, yagaragaza yafite twigikiriza. Tugiye kuraba imyambaro abaherezi bambara yafite twigikiriza twagaragaza ukugororoka, twagaragaza ukugororoka. Rero ibyo bikabatuma kumva umenga barafite ukugororoka canke Imana irabashima bitewe nuko babona umenga baboneka hanze nk'abakijijwe. Yesu akunda kubavuga ko baboneka hanze nk'intama, ariko indani ari amabingira y'inkazi. Yesu aratugabisha ngo ntitumere nkabo. Kandi yaravuze ko umuco w'Abafarisayo wari umuco w'Abafarisayo, wari umuco w'abantu bari nabo bafise ivyanditswe, bari bazi ivyanditswe, kandi wari umuco w'abantu bava mu bantu bifise bo apare y'abanyabwenge b'ivyanditswe. Bo Abafarisayo bari impliqué bo mu vya politike, kandi bo barubahiriza cyane mu munsi w'isabato. Kandi nabo barakunda cyane icoro c'abantu kukirutisha icoro c'Imana. Bafite ukuntu bahagarara mu mayira abiri bagasenga, n'ibindi kana kabakora byagaragaza ukwishira hejuru canke ukwironderera ukugororoka. Niko novuga self righteousness, ukwirondera ukugororoka. Yesu atugabisha ngo ntitumere nkabo, ntitube nk'abo bantu, ntitube nk'iyo mico y'abo bantu, ahubwo twebwe dukore twiga ijambo ry'Imana, turimenye kandi tunarishire mu ngiro. Kuko nyabwenge b'ivyanditswe bari bazi ijambo ry'Imana, bararyigisha n'abandi, ariko ntabwo bashira mu ngiro ico ijambo ry'Imana rivuga. Kindi kintu naco barondera gushimwa n'abantu, ako twebwe aho kurondera gushimwa n'abantu turondere gushimwa n'Imana, turondere gukora ibituma dushimwa n'Imana mu buryo bw'ibanga, mu buryo buri privé, atabyo kwigaragaza ngo abantu batubone, ariko tubikore duciye bugufi, tubikore kuzuye ukubaha Imana no gutinya Imana. Niko bivuga guhubaha Imana. Hanyuma ikindi kintu naco twubahisha Imana imitima yacu n'imibiri yacu. Abanyabwenge b'ivyanditswe n'Abafarisayo bari abantu hanze baboneka ko ari abakizwa. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ijambo ry'Imana ryatubwiye canke riratwereka uko Yesu agenda aravuga ariko arigisha
abwira abantu kutigana cyangwa kutamera nk'abafarisayo n'abanyabwenge byanditswe, yabavuga nk'amabingira y'inkazi, akavuga ko hanze aboneka nk'intama ariko indani bwo mu mitima yabo ari amabingira y'inkazi. Hanze aboneka nk'intama n'ikirigo bagitekereje, kandi intama ni jambo rikoreshwa mu gusobanura abigishwa canke bakurikira umwami Yesu Kristo. Rero Yesu aratubwira ngo ntimumere nk'abo bantu. Abo bantu hanze bagaragara nk'intama ariko indani n'amabingira y'inkazi. Rero twebwe tube intama indani no hanze. Ico turi, ico twakiriye Kristo muri twebwe, natire twakiriye canke identité shasha dufise muri Kristo Yesu tumaze kumwakira tukaja mu bwami bwiwe, idutere kugaragaza ivyamwa vyiza by'ubutama canke ivyamwa vyiza vyerekana Kristo dufise muri twebwe. Gutyo tuba dutandukanye n'abanyabwenge byanditswe kandi n'abafarisayo. Ni ikintu dukwiye kumenya cyane, kuko iyo dukijijwe natire yakirahinduka. Iyo dukijijwe ico turi kirahinduka. Tutarakiza tuba turi musi y'umwiza, twaturongorwa na kamere k'umubiri, twaturongorwa n'impemu biziko, tutari mwisi, tutari mu bwami bw'Imana, tutari mu bwami bw'umwiza, tutari mu bwami bw'imiza, tuganzwa n'isi y'umwiza, tuganzwa n'umwami w'umwiza adukoreramo ibyo ashatse. Ariko tumaze gukizwa, tumaze guhinduka, twakira umwami w'umuco niwo Kristo. Rero Kristo abaje kuganza muri twebwe. Nagenda bakire kino kintu, Yesu ntabwo ari umukiza gusa, n'umwami. Tuvuga ngo umwami n'umukiza, n'umwami. Rero umwami akwiye kutuganza, turakwiye kumuha ikaze. Ni naco ashaka ngo agaragare muri twebwe. Nta kindi kimugaragaza muri twebwe nuko tumwemerera akatuganza. Uko kutuganza kwiwe kugatransforma cyo kugahindura ico turi mu bandi, ico turi muri societe, ico turi mu tuba ico turi ku kazi dukora, ico turi mu rugo tubayemwo, ico turi muri kariyere zacu. Ico turi nico kigaragaza ico twakire muri twebwe, kuko ntushobora guhisha icuri muri we. Ntushobora guhisha nimba ufite ingeso mbi, nubwo wohisha gute izotera iseruke. Rero ni vyiza ko umuco twakire muri twebwe, ni vyiza ko ubwami twakire muri twebwe tubuserura hanze, kugira ngo abantu babone ico twakire muri twebwe, babone ubwami twakire muri twebwe, tugaragaze natire ico turi muri twebwe, tugaragaze identité ico turi muri twebwe. Ijambo ry'Imana itubujije ikintu tucihane reke kugikora, ritubwishe dukora tugikore, ntitumenye nk'abafarisayo cyangwa abanyabwenge b'ivyanditswe banyuranye ku ijambo ry'Imana rivuga, kandi bashaka gushimwa n'abantu, bakandira icoro c'abantu. Nibi rero tuganire ko uyu munsi, ejo tuzokwinjira neza muri no nsanganyamatsiko. Uyu munsi ari introduction kugira ngo tutahure abanyabwenge byanditswe n'abafarisayo, ariko kandi muri introduction ndasenga Imana mu izina rya Kristo kugira ngo Imana ikore ku mutima wawe. Wino introduction nyine wakuri cyumviro cyuko Imana ishaka komera, cy'ubuzima Imana ishaka kubamwo. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye bw'iri jambo, ndagushimiye kubw'uno munsi, ndagushimiye bwa mwene data agiye kumviza iki kiyago, agiye kumviza ikiganiro, aho ari kuratubwira, aho ari kuratwigisha, kandi agiye komeza twigisha yuko ukugoroka kwacu kwe gutandukanya cyane, kwe kutagira aho guhuriye no kugoroka kw'abanyabwenge byanditswe n'abanyedese n'abafarisayo. Dufashe rero, fasha umuntu wese muri rugendo rwaho akwiye kugaragaza icyo yakire muri we, akwiye kugaragaza ikiri muri we, akwiye kugaragaza ubugingo bushasha yakire muri we, kugira ngo buganze muri we, bugaragarira abandi, bubera ibyamwa byiza abamubona hanze. Mu izina rya Kristo Yesu ndasenga umuntu wese agiye kumviza iki kiyago, ndasenga umuntu wese agiye kumviza iki kiganiro, ndasenga umuntu wese agiye gutega amatwi ikiganiro abe transformé, abe touché au nom puissant de Jésus, abe touché, abe transformé n'iri jambo, ahinduka ukundi ayo mu ijambo ryawe, ndetse akora ijambo ryawe rimubwira mwemwera akorere muri we, mu kumufasha, mu kumushoboza gukora ijambo ryawe rimubwira, kandi aharanire kugira
ubu imigenderanire ishitse nawe ngo agakiza ke ko mu mutima gaseruke no mu bikorwa akora, gaseruke no mu byo avuga, ukubaha Imana guseruke no mu kubana n'abantu mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Mwami uzobukoze, ndagushimiye rero, ndagukengurukiye cyane, ndasenze kugira ngo ugire neza umuntu wese mbitse ikiganiro kandi nkweka n'imisigaye tubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene mwakomara dukurikira, Mana ibamugisha dusubira ku munsi w'ejo twinjira mu kuvuga byinshi kino nsanganyamatsiko yacu. Mwami Yesu abamugisha, murakoze.